ayo mahuro unayokata mabebu unaniacha hoi, asa pale unaponishika nahisi kama poyoyo. Baby come closer, come closer away. Baby bend over away. Baby girl love you today, today, today. Ishoni mimi na we. Baby go down, baby go down. Ndakunduku ntubikora you so fine. Baby go down, baby go down. Ndakunduku ntubikora you so fine. Show me, yeah. Baby come closer. Oi, hello guys, ndabaramukije. Ndasubiye kubaramutsa abarundi ba Buja TV muri ko muradukurikirana aho muherereye hose, abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose. Nkababwira ati Imana ihabwe icubero kuko niyitigera inanirwa, abandi bobo baratubeshera no kwiyemera tu. Uyu munsi rero nagerageje kubazanira abatumire batandukanye. Par exemple, muri kano kanya ndi kumwe n'umwe mu bajene wekana abajene baje bashushe, baje muri game ya Buja Flavor, bavuga ati abandi baraje ati eka Belly Music yarinjiye muri game, eka Wiz Design yarinjiye muri game, eka Oleg nawe nyine yarinjiye muri game, ariko natwe turi nyuma. Niwe mujene ashiwe kuvuga ati reka ndamwege nawe nyine ndamubaze, kuko game ya music bakunzi ya Buja TV igenda irahinduka. Umuziki w'Uburundi ugenda urahinduka, haguma haza amastyle mashasha, haguma haza ibintu bishasha. Nitwokoma turi kuri ba baririmbyi ba kera, tuguma turondera abandi baririmbyi bashasha. Rero ikintu kimwe nagoma ndababwire bakunzi Buja TV mukunda kudukurikirana, Rema Mr Captain ndabubaha cyane, ndabakunda uburyo mudukurikirana anytime, mutigira mutanga kugira commentaire, eka mutigira mutanga kudukurikirana iyo mubonye notification mukavuga ati wow, reka tukurikirane kino kiganiro. Uyu munsi rero Mr Captain jendi live online, nyuma ya kamera ni Juma Juxi kama kawaida kama dawa. Uyu munsi rero nabazani umwe mu batumire n'umujene atanguye gukora music, n'umujene yakubwira ati je natanguye muri 2020 ariko right now niho nkeneye kwigaragaza ibikorwa by'iwanje. Indirimbo ya mbere umujene nza kubazana no munsi yayikoreye kwa Hot Mix. Byinshi mwaza kumenya kuri we, byinshi mwaza kumenya kuri we, niweza kubyivugira. Ndabakunda cyane, reka tubandanye igeno cyacu uyu munsi. Mambo vipi bro? Fresh bro. Uko poa? Uko poa kabisa. Umeze neza gamuta? Umeze neza kabisa. Umunsi wari kugenda fresh? Buke gusa. Yes. Eka ndifuza ko manzi ndamukiriza abantu bari kudukurikirana kuri Buja TV right now. Ndabaramukije abakunzi ba Buja TV. Yes. Ni Mr Clean on the mic. Yes, Mr Clean on the mic. Uyu munsi yahuye na Mr Captain Dollar Capital right here, tuje guturira igisagara cha Bujumbura. Mr Clean atuzaniye bishasha, nivyo gamuta? Yego ndabazaniye bishasha. Acha bitu yako Mr Clean. Yeah. Ari benshi baje bacha baragenda muta, wewe rero tubwire special. Jewe sinje kuza ngo nce ngenda. Oya. Ahubwo nje gusigara. Yes. Sawa. Eka Mr Clean muri kano kanya vraiment umepiga swaga, umependeza bro. Yeah, thanks sana. Unapendeza bro. Thanks sana. Eka turafise abaririmbyi benshi bariko barakora muri game ya Buja Flavor, tutarabashikira abaririmbyi nagoma manzi ngane na Mr Clean, you know. Umuziki wa hari umuntu atakuzi ariko arakora muri kano kanya kuri Buja TV. Ndifuza kwanza kuma biography wawe gatoyi bro. Mr Clean ndo muririmbyi kandi ndi muririmbyi mushasha muri game. Yes. Yeah. Mvuka mu Gatumba. Yes. Yeah. Ndo muririmbyi nyene ajya atavyorosha kandi ndiyemera kuvyo nkora. Yeah. Eko ambatwi ansumira ngo Mr Clean avuka mu Gatumba ariko ntiyumvikana neza no mugenzi we avuka mu Gatumba ariwe MB Data bro. Mufiki n'ujya mutipe na makuru y'urusaku canke mufiki tubwize ukuri mari? Oya nta makuru y'urusaku byo navyo no vuga kuri we. Yana mu brother nyene yo mwisite. Yego. Ego ngaho nyene MB Data ndibaza wewe uba mu Gatumba ndibaza uhora umubona kenshi? Ya umuntu ndamubona gusa ntidufitaniye ubucuti cyane kandi yo batanze no kumenya. Ariko uramuzi? Yeah, je ndamuzi. Yes. Kubera n'umuririmbyi kandi abikora neza. Yeah. Yes. Mr Clean umuntu avuze ati n'umuntu yitonda atavuga amajambo menshi, wabeshe? Yeah.
je n'amajambo menshi ngira kubera ugize amajambo menshi usanga ugiye kuvuga nivyo utari kuvuga gusa je amajambo menshi muravuga ariko umuntu avuze ati Mr Clean umuntu atinya kamera cyane kuyiraba mu maso nivyo hoya sintinya kamera guys kamera n'ikintu kihora kinca imbere kenshi simora ntinya kamera je abaririmbyi benshi baza muri game ya Buja Flavor bakunda gutwaga uririmbyi indirimbo ikaba hit bro urashobora guhura n'ama feedback ugahura n'abantu bakwemera ugahura n'abantu benshi tuzarashika hiyo ndifuza kumenya ati Mr Clean eka indirimbo ziwe umuntu yozironka gute umuntu yozibona gute mbega Mr Clean afise indirimbo zingahe Mr Clean afise indirimbo zibiri imwe yitwa Give Me Love iyindi yitwa Show Me. Kugira uzironke izo ndirimbo uca ku rubuga rwanje rwa YouTube wandika Mr Clean cyakuzanira channel yanje ukaca winjiramo ukaca uziraba Mr Clean ndi kumwe n'umuririmbyi yitwa Mr Clean bakunzi ba Buja TV. Mr Clean ndifuza yuko wonyemeza na ukongera ukabemeza abantu bari kudukurikirana kuri Buja TV yuko ndi kumwe n'umuririmbyi kandi ashoboye biciye mu gahogo kiwawe bro, you know, twende kazi au sio? Uko tayari bro? Nipe flavor kama kawaida, leta vitu. Ayo mahuro unayokata mabebu unaniacha hoi, asa pale unaponishika nahisi kama poyoyo. Baby come close away. Baby bend over away. Baby girl love you today. Ishoni mimi na we. Baby go down, baby go down. Ndakunduku ntubikora you so fine. Baby go down, baby go down. Ndakunduku ntubikora you so fine. Show me, yeah. Baby come closer. Akaru kamwe kanjohe muri ndiri muri kabe. Baby I not today. Baby girl love you today. Ishoni mimi na we. Yeah. Baby come close away. Yes, bakozi ba Buja TV muri ko muratwikana muri kano kanya. Uyu munsi ndi kumwe n'umwe umubatumire nashoye kugendera nashoye guhamagara ati ngwino kuri Buja Hit TV ushobore kutwereka talent yawe, ushobore kutwemeza kuko Mr Captain ndagerageza kurondera abantu bari hits n'abandi bagizweho n'abandi bashasha baje kama kawaida kama dawa. Ndacyari kumwe na Mr Clean uyu munsi yahuye na Mr Captain bro. Kenshi uri muhira n'utuntu ukunda gukora iyo uri muhira kenshi? Kenshi iyo ndi muhira nkunda kumviriza imiziki y'abarundi cyane. Hari ikintu mpora niga ku miziki y'abarundi. Uri kurakurikira imiziki y'abarundi urumviriza radio kenshi? Mpora ukumviriza media? Mpora ndazumviriza. Yego. Ni ikihe kintu umaze guhokonesa niko bavyita mu gifaransa sinzi ko nawe kuma media yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Media ziragerageza kwitanga kugira zipushinga umuziki wacu w'u Burundi. Nubwo zitagerageza kubikora cyane gusa ziritanga kuko ariko kose kugira zipushinge umuziki wacu w'u Burundi. Na nico ndabakundira, big up sana. Big up ku ba journaliste nk'abande gamuta. Abajournaliste ni benshi cyane bavuge icyo kintu twoma tugifana abarundi abaririmbyi nkunda kuzana ngaha kuri Buja Hit kubera iki mutinye kubavuga Ami Pro arakora tuvyemeranye? Canke aramaze gusaba amahera muti? Oya. Bose barakora neza nta ngombwa yo kubavuga umazina ariko bose big up sana mura Patrick Pajo big up sana kabisa. DJ Isla Cool murakora cyane kabisa, big up kabisa. Yes bro, ndacyari kumwe kuri media. Ni kihe kintu kitakunezera iyo ucumvirije kuri media zacu zo mu gihugu cyacu Burundi? Hariho sinzi kuko bivuge brother no vuga hariho ama media akora
akunda gukora intuzenye bijyanye n'ibintu nyene bitaroranye ugasanga ko bavuga ku ma media ibintu bitaroranye ko bavuga ibiki ko bavuga ibintu vya Diamond Platinum bivuge okay hari ibintu nyene bagomba kuvuga ariko singombwa nabivugira aha oya icyo nico rero cishe umuziki w'u Burundi icyo nico cishe abaririmvyi bakiva hasi muratinya guserura ijambo kavuga ati iki nico cishe ubwo muvuga ati ngo ndi ndatinya kubivugira ngaha ni igiki uhora kitakunezera muri media z'u Burundi urumva mu ncamake sintinye kubivuga gusa hari umuntu no bivuga akabyifatamwo neza nundi ugasanga byifashemo na twemeranye ko Mr Clean gisigura yuko numutipe urumva ari clean mu bisanzwe asukuye bivuge rero mu oya sino bivugira ngaha kuri media ariko nitwaja muri privé tutari imbere ya kamera turi inbox nyene no ushobora kubikubwira Yes, bakunzi ba Burger TV ndaceri kumwe na Mr Clean. Mr Clean ndi kumwe nawe muri kano kanya ndifuza ko wagira ikintu bwiye abarundi bariko baratwirikirana muri kano kanya kuvyekeye umuziki wawe. Icyo no basaba nuko bonsapotinga bakagerageza kumenya yuko nanje ndumuririmbyi mu bandi bakagerageza kunsapotinga cyane bakaja kuri ntuzenya kuri YouTube yanje bakagira share bakagira subscribe bakagira like na comment zabo ndazikeneye cyane Mr Clean ndiko ndakuraba uri umuhungu kandi urakuze bro ndisumbuye uri umwana yego urakuze urafise umukunzi aho sindamuronka bitu byako bro kandi abasaye nuko mumeze misi yose okay reka kumbesha iyo aba ndamufise nari kumuvuga je vraiment ndamufise gusa ntawe ndagiye muri kano kanya nturamuronka muri kano kanya sindamuronka kabisa uri single ndi single Mr Clean yikundira umukobwa ameze gute je nkunda umukobwa nyene anyubaha akubaha n'abavyeyi biwe akubaha n'abavyeyi banje c'est tout ivyo byonyene nyene ameze neza iyo uvuze ati kumera neza bisiguye ikimuta nkazaguza Yes, Mr Clean hari abajene benshi yo umukobwa herenganye kwibarabara bakunda guhindukira inyuma bakamuraba uramaze kubona abajene uramaze kubona kenshi na kenshi mwanda wabona acha kunambia ni so man ni so kabisa wibaza yuko bahindukira kuraba iki igihe mu nkige marenganye bahindukiye baba baravye ibintu bitandukanye seke umuntu ahindukiye haba ari kiba cyamunejereje kuyo mukobwa ahindukiye kuraba gusa sinomenya yuko yo bahindukiye kuraba iki se kumubaza rero metre none uhindukiye kugira waravye iki wabonye iki ukacumubaza ariko Jesse iki wabonye urinda utabonye imbere ugomba urabe inyuma igiki cyo kintu kimeze gute gifise forme ya gute ni ucumubaza rero ico yaravye kimeze gute kigenda kiragira ibiki yego ikintu utaravye imbere waravye inyuma ni giki wibaza yuko yo bari giki jewe sha wapi Jesse sinkunda no kubikora kubera ndumuntu nyene yubashe ndi yubaha cyane ivyo bintu byuko sinshobora kubikora tukiri ngaho nyine ati umuntu yiyubashe uri umuntu yiyubashe kandi yimera burya umujene yitahuye iyo terme nakunda kuyumva umujene yitahuye umujene nawe uri umujene yitahuye uriwe kabisa mbega umujene yitahuye ameze gute umujene yitahuye ni umuntu akora ikintu yiyumviriye adapfa guta ikintu kwinjira mu kintu atiyumviriye umujene yitahuye amenya uko akoresha ubwonko bwiwe amenya uko akoresha umubiri wiwe amenya ukuntu akoresha umutima wiwe cyo nicyo novuga ku mujene yitahuye Mr Clean umuririmbyi aje kugira impinduka mu muziki w'u Burundi nivyo ni kihe kintu ubona abandi badakora we uje kudukorera
kubw'ivyo byinshi baramaze kubikora ariko numvuga yuko tuje gukora ivyo tubona ku bandi. Bisigura yuko muje kuhira mu kirundi ciza. Yes, Mr Clean nakahe kandi kantu afise gashasha abarundi turamaze kumwumva Satbi. Uyuvuze ati yaga uwo ninde? Satbi. Baradandem ninde? Fizo. Wiz designer bondizo ya. Yeah, wiz design. Wesha. Ninde? Weshi ibintu urabizi. Olegi. Yeah. Ingidi. Yuvuze ingidi. Ngo nakunda kuvuga ibintu by'ingidi kenshi. Ingidi. Okay, Alvin Smith. Alvin Smith? Wumva ati Muhammad. Nturi ndagukekeranya. Yego. Nawe nakahe gaterme kandi utuzaniye muri game ya Buja Flavor. Bro. Nuraga create cyane. Nuraga create nzobabwira ndobamenyesha ya. Yes. Abakunzi ba Buja TV nkuko nababwiye ati Mr Captain nzogerageza kubazanira abaririmbyi bari on top n'abaririmbyi bari ko baraza bazananye umuvuduko udasanzwe muri game ya Buja Flavor. This food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat this food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat this food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat this food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat this food bituma ngira amagara meza. Eat this food mama we waje hageze uri baba lao. Ikintu kimwe no kubwira nuko Mr Clean afise indirimbo yakorekwa One Way. You know, that's what's up. Nubwo atashatse kubivuga je ndabivuze nkumenyesha makuru ndagerageza kurondera ama information hari ya nino. Afise indirimbo yakorekwa One Way, video yakozwe na Logic Jamal. Tabeshe gamuta. Yeah, nivyo. Nivyo gamuta. Nivyo kabisa. Tukiri ngaho nyene One Way ku muntu atamuzi, ku muntu atarakorera kwa One Way, n'umutipa ameze gute man? One Way n'umuntu yitonda cyane. Kandi agerageza kwereka urukundo aba artiste. Narakoranye nawe neza, nta defo na mutowe. Yeah. Cyo nomuvuga ko. Yeah. Ku muntu naho ataramubona ushobora kumuvuga kumudemontra gute One Way ku muntu ataramubona? Ku muntu ataramubona. Yes. Utaramubona ngira ngo yo musanga aho akorera. Akamubona. Oya ameze gute? Afise amadredi, afise ibiki, afise igipara. N'umuntu ameze gute? One Way ni I breeze. Afise look nyene isangije. Abandi ba producer nyene badafise. Kandi n'umuntu nyene akunda gushira afise imishatsi nyene
ara mengo magasa asukishije cyane yego bandanya uwo munsi nyene umuzi niwe uri kumumbwira. okay nivyo gusa no muvuga ko Yes, tuvuye kuri audio tugiye kuri video yakozwe na Logic Jamal, numwe mu ba director kabisa bakora neza. Logic Jamal mutipe sino muvuko jewe nkeneye ndifuza ko uyu mutipe nyene bakoranye shoye kumuvuga. Logic Jamal n'umutipe ameze gute? Director ameze gute? Logic Jamal n'umu director akunda umuntu baje gukorana. Urumva atatera inzigo. Turazi ba Brian Smith, turazi ba John Boss bo muri Bantu Boy. Naramwemeye niyo mpamvu nashase ko dukorana kandi yaramfashije byinshi. Yaramfashije byinshi kabisa n'umuntu w'abantu. Arakunda cyane abasani nyene bugwaruka nyene rugicaruka. Nico namukundiye kabisa. Yeah. Yes, bakunzi ba Burja Hit TV wari kumwe na Mr Captain Dollar Capital kuri microphone ya Burja Hit TV right now. Nari kumwe na Mr Clean mu bwami ba Burja Hit TV, nyuma ya kamera ni Jomo Jokes. Bakunzi ba Burja Hit TV yatubwiye nanje nagomba ndakubwire yuko ati Logic Jamal umutipe ameze fresh, ali cool, uri kunamuraba ntiwo muha ivyo akora kuko ararenze, ibikorwa vyiwe birarenze. Mugani wa B-Face, uyu mwigeme ararenze, uwo ni B-Face bro. Reka ndagushimire wewe washowe kuza uyu munsi twashowe kwitaba akamuki wacu uraza kuri Burja Hit TV. Nenifuza yuko watubwira ni kiye kintu wifuza yuko abarundi bamenya kuri Burja Hit TV bo batazi kuri wewe, maze duheraheze ikiganiro cyacu. Icyo umenya kuri Burja Hit TV ni channel ikunda aba musiciens. Yeah, ni channel ikunda aba musiciens kandi bikora neza. Yeah. Okay. Ni kiye kindi kintu abantu bomenya kuri wewe bo batazi wifuza yuko bamenya? Icyo bomenya kuri jewe Mr Clean, ndumuririmbyi aje yarutse. Sinovuga yuko muri iyi game maze imyaka myinshi ndayirimwo, gusa ndiyemera kandi ndakunda akazi kanje. Big up sana kuba supportinga, big up sana kubaraba muziki wanje, big up sana kubanzi. Braza kutabavuga amazina bagusupporte bavuge, ushaona gisi mnakosa wa manager braz baseme. Okay. Big up sana kwa Merci Joseph, Logic Jamal, Dinye, big up sana, ndabakunda cyane. Na kwa kapiteni yagwaye kigani? Yeah, kapiteni big up sana. Hama nimwibagire kugira subscribe kuri YouTube channel ya Burja Hit TV. Muzoba mukoze cyane. Hayo share, comment, ndayishaka ngaho kuri Burja Hit TV. Uvuze yuko uyemera? Yeah, uriyemera? Yeah. Uriyemera imbere Olega kubise concert uriyemera bavuga ati je ndashobora kuja haje nka pambana? Yeah. Umuntu atiyemera mbe yo efo ko wiyemera kwanza kugira wemera abandi. Ko uyemera urukurikirana imiziki y'u Burundi sivyo? Yeah. Urayikurikirana neza? Yeah, ndayikurikirana. N'uyuhe muririmbyi ubona yuko ibintu akora ba Pifrema ure jama avuma kubera afise inoti? Tunajikubali? Oya. Ibyo bose barakora neza, kandi baragerageza. Umuririmbyi aririmba gusa akavuma, ariko ukavuga ati uyu muririmbyi ntazi kuririmba me gusa akoresha amahera cyane, gusa vraiment je ndamurusha tala. Urumva niho kwinjira mu muziki w'u Burundi utazi kuririmba. Ico nico cyambere, niho ronga abafans utazi kuririmba. Cyo novuga yuko bararirimba kandi turaririmba kandi barabikora neza kugira baronka abafans nyene nuko. Yes, bakunzi wa Burja TV ndabashimiye aho mwari muherereye hose, abari hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura eka no kwisi yose. Big up yashoye kuvuga abantu bashoye kumusupportinga, nanje nakubwiye ngo nagomba ndakubwira ati big up ku bantu bose mukunda kunkurikirana, abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose. From Canada, big up to DJ Kiss, big up to Janvier the most Guagwan. Big up ku bantu bose mudukurikirana. Anyway, abo mugerageza kugira comment, hari abatipe bafasha abaririmbyi, umwe yitwa Janvier undi yitwa DJ Kiss Super Mario Barotelli. Ohora bumva
Yeah. nubwo mbere wumvise DJ Kiss DJ Kiss oya. Ngo bwa mbere. nubwo mbere wumvise Janvier Yeah. Super Mario Balotelli Yeah. braza we ni hatari None sinoshobora kuvuga ibintu ntazi ngo ndabizi oya. safi kabisa ndabakunda cyane ndabubaha cyane gose big up sana ikintu kimwe no kubwira nuko uyo ndamubwiye ati Janvier numwe mu bantu bagerageza guteza imbere industry y'umuziki w'u Burundi DJ Kiss numwe mu ba jeune bagerageza guteza imbere industry y'umuziki w'u Burundi bafasha abaririmbyi benshi cyane bafasha bamwe mu industry aba comedian abaririmbyi barimba gospel barimba na profile big up sana ndabakunda cyane ciao big up